Turabaramukije amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima. Icubahiro kibanaye guhabwa Imana ituzigama ku munsi. Imana itugirira neza, Imana twitayeho, Imana igenda iturwanirira intambara zitandukanye. Ino saha na kano kanya dusubiye kunezerezwa na kano kanya Imana twongeye kubana namwe. Turacyari kumwe na Pasiteri Mugisha kandi tubandanya tuganira amajambo y'Imana. Aho uri hose ube hafi kugira ngo ufate akanya kuganira nacu ijambo ry'Imana. Turamuhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Nari mfise umunezero cyane wo kuba Imana ngiye ubuntu kugira ngo tuyage nabo muri kino gitondo, ariko imbere yuko ntangure mvuga ijambo ry'Imana ndagusabe ukunde ino isheni ya YouTube, ufyonde kuri like kandi wongere uyaboneshe ariko utariyabonesha kuri subscribe, kandi wongere upartage ubisangize n'abandi kugira bashobore nabo nyine kumva buno butumwa bwiza bw'Imana. Rero nk'uko umukozi w'Imana yavuze, uno munsi muri kino gitondo turigenekerezo rya 18 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Hari ijambo ry'Imana ngomba ko tushobora kumva je namwe muri kino gitondo, kuko ijambo ry'Imana muri data sindaribwira mwebwe gusa, naje ndaryibwira kuko ubwanjye aje rirandira kuko rituraba twese. Ijambo ry'Imana tugiye kuraba muri kino gitondo ritubwira riti kubwo kwizera. Tusomye mu gitabo cy'Abaheburayo 11:16 bambabarira, haravuga gutya: kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho, igaha imera abayirondera. Imashime cyane. Rero ukwizera ni ikintu nkenerwa k'umukristo no ku buzima bwiwe. Ukwizera bisigura kwizera Imana no mu gihe utarabona inyishu y'ikibazo cyawe. Rero abantu benshi muri Bibiliya barabonye ibitangaza bikomeye cyane kubwo kwizera, babonye intsinzi nyinshi kubwo kwizera. Rero igihe dufite kwizera bene data, Imana ikorera mu buzima bwacu kandi ikadufasha kunesha ibigeragezo byinshi ducamo. None n'akahe kamaro ko kwizera? Icyambere, ukwizera, kubwo kwizera turahimbara Imana. Haleluya. Rero kwizera niko kuduhuza n'Imana. Bibiliya tubwira yuko tutagira ukwizera tudashobora guhimbara Imana. Iyo wizera bigutuma Imana ikunezerererwa, kandi igihe wizeye Imana ukayumvira, ukizera amasezerano yayo, ukanezerererwa ibyiza Imana igukorera, muri ico gihe nayo iraguhimbara. Imana yakunda abantu bayizeye. Turavye akariro ka Abeli mu Baheburayo 11:4 haravuga gutya. Tufata akariro ka Abeli. Ukwizera ko kwatumye Abeli aha Imana ikimazi kiruta ica Kayini, niko kwamuhesheje gushingirwa inahe ko ari umugororotsi, haba Imana yashingira inahe amashikanwa yiwe yuko ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga naho yapfuye. Haleluya. Turabona ingene Abeli Imana yamushingiye inahe kubwo kwizera kwiwe. Gushika uyu munsi ivyo ishikana Abeli yatanze biracavugwa kubera Imana yamushingiye inahe, yatangiye Imana mu kwizera. Haleluya. Ikigira kabiri, kubwo kwizera turakira amasezerano y'Imana. Turavye muri Mariko 11:26 turasoma, Bibiliya tubwira ati ico muzosaba mu masengesho musenze, mwizere yuko mukironse kandi kizobabera kuno. Mwene data, ukwizera gutuma twakira amasezerano y'Imana. Igihe dusenze
twizeye yuko twakiriye, kandi Imana itwishura bijyanye n'ubugombe bwayo, apana ubugombe bwacu. Turavye akarero ko kuri Burahamu. Burahamu Imana yamusezeraniye kwizomuha umwana be na Sara. Haraciye igihe mugabo Burahamu aguma yizeye Imana. Imana ntiyamwishuye nk'uko yabishaka, kuko Burahamu yashaka yuko ngira ngo Imana ibikora mu gihe we yashatse, ariko Imana yagiye kumwishura mu gihe yoyo yagombye, bivanye nuko yoyo ibishatse. Burahamu rero agumana ukwizera ko Imana izoshitsa ivyo yamusezeraniye. Muri gatyo kubwo kwizera, iyo wizeye Imana, Imana ishitsa amasezerano yayo bivanye nuko yoyo yabiteguye kandi yabishatse. Aburahamu yakiye amasezerano y'Imana, kandi gushika uyu munsi tumwita sekuruza w'amahanga yose. Kubera iki? Kuko yizeye amasezerano y'Imana. Ikigira gatatu, kubwo kwizera turanesha ibigeragezo. Ukwizera muri data kuduha inkomezi mu gihe cy'ibigeragezo. Turabona Dawidi yanesheje Goliyati bwo kwizera. Samweli wa mbere 17 haratwereka ko Dawidi yari umwana mutoyi cyane, yagiye kurwana n'umuntu witwa Goliyati. Yari yabaye mu gisirikare imyaka myinshi kandi w'ikigatana, ariko Dawidi kubwo kwizera aragenda guhangana ico kigatana. Bene data, ukwizera kudutuma tunesha ibibazo biri imbere yacu. Dawidi aranesha Goliyati atari uko yari akomeye, ariko kubwo kwizera Imana. Imana imuha inkomezi, Imana yamukomeza, kandi Imana yamugwanirira. Imana ishimwe cyane. Bene data, natwebwe twizera Imana, ibi byose duca mu bigeragezo izo bituneshereza. Tuzobinesha ko Dawidi yabinesheje, atari uko dukomeye, ahubwo ariko twizeye Imana. Dawidi ntiyari akomeye abana. Mwibuke nyine Goliyati amubwira ati we wakana gato. Mwibuke yuko abiwabo bakuru biwe bamubwira ati bagenda kuragira ubutama bwa Datari. Baramukengereye, ariko bwo kwizera Dawidi yanesha Goliyati. Ikindi tubona ngaha, turabona ingene Daniel kubwo kwizera yashoboye kunesha za ntambwe zari zimurindira hariya mu kinogo ngo zimujye, ariko bwo kwizera Imana Daniel aranesha, kandi arava muri za cyacobo cy'intambwe yatererwamo kubwo kwizera. Suko Daniel ari umuhanga wa cyane, ariko bwo kwizera Imana ituma za ntambwe zitamujya, ava yari muzima. Bene data, twizera Imana, ivyo Imana cyane bigeze ducamo, Imana izo bidukuramo kandi ngo turi bazima. Rero bene data, kwizera kutwibutsa yuko Imana irengeye ivyo bibazo cyangwa izo ngorane zacu ducamo. Ukwizera kuratwibutsa yuko Imana irenge ivyo bigeragezo ducamo. Mbega nawe bene data, umunsi n'ibyo bibazo uri kuracamo, n'ibyo bigeragezo uri kuracamo, ndaguhamagariye kwizera Imana. Iyo Mana ya Burahamu, iyo Mana ya Daniel, iyo Mana ya Dawidi yabanesheje bose, uyu munsi natwe iratuneshereza. Ikindi kigira kane ngomba kubabwira uyu munsi, kubwo kwizera igitangaza kirakoreka. Kubwo kwizera igitangaza kirakoreka. Hano tubona akarorero ka Yesu Kristo, aho yakoze igitangaza kubwo umuntu yerekanye kwizera. Mwibuke ko kenshi Yesu Kristo agukijije yakubwiye ati genda, ukwizera kwawe kuragukijije. Hano tubona muri Matayo 9:22 Bibiliya tubwira ku vyerekeye wa mugore yari amaze imyaka 12 ari mu buti avirirana. Bibiliya tubwira iti Matayo 9:22 aravuga ati, buno Yesu arakebuka aramubona, aramubwira ati humura mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije. Nyamugore akira uyu mwanya nene. Haleluya. Turabona uyu mugore yakijijwe, yakize kubwo ukwizera kwiwe.
Yesu Kristo araba umutima wiwe, abona n'umugore afise ukwizera kudasanzwe, aramubwira ati kubwo kwizera kwawe. Haleluya. Mwene data, muri cyo gitondo mubwire yuko uzokizwa no kwizera kwawe, uzotera imbere kubwo kwizera kwawe, uzonesha ibigeragezo kubwo kwizera kwawe. Uyu mugore si uko yarakomeye cyane, nta n'amafaranga yari afise ko yari yamaze kuyatakaza mu bafumu, yibaza ko hari ikibazo mubarira mu baganga, yari yaramaze kubitakaza. Ariko icyo yarasigaranye muri we, nta mafaranga yarasigaranye, nta ngoma yarasigaranye, umuryango wari waramuhebye, ariko asiganye ukwizera muri we. Rero kubwo kwizera uyu mugore akira icago cari kuri we. Mwene data, nikihe cago kuriko? Nikihe kibazo ufise umunsi muri cyo gitondo? Reka ngomagire kwizera umwami Yesu. Wizeye umwami Yesu Kristo nawe urakira. Kuko uno mugore yabikoze. Yesu ahindukira amubwira ati ntugire ubwoba, ukwizera kwawe kuragukijije. Rero tukwizera kutugurira imiryango y'Imana kandi kutugurira ubushobozi buvuye ku Mana. Mwene data, turangiza kino kiganiro, ukwizera n'ubushobozi budasanzwe. Kubwo kwizera turahimbara Imana, tukakira amasezerano twasezeranye n'Imana, kandi tukanesha ibigeragezo, tukakira igitangaza kivuye ku Mana kubwo kwizera. Rero bene data, reka ngomagare tubane twizera iyo Mana yacu igaba byose imijuru n'isi. Tuyizere ijambo ryayo, kandi tugendere mu kuyizera ibihe byose. Reka turangize dusoma mu Ikorinto wa kabiri 5 umurongo w'7. Abikorinto wa kabiri 5 umurongo w'7 haravuga ati kuko tugenda turongorwa no kwizera, ntiturongorwa n'ivyo tubona. Haleluya. Bene data, tube abagenda turongorwa no kwizera, ntiturongorwa n'ivyo tubona. Mbega n'igiki kigusugeje umunsi? N'igihe kibazo ufise umunsi, izera umwami Yesu Kristo urakira, urabona igitangaza cawe. Yesu agweza cyane muri kino gitondo. Reka turangize dusenga. Mana mwiza wa Yesu Kristo, turagushima kuri Imana igira neza. Turagushima Mana bari mu gihugu isi kuri Imana tugira neza, nawe turabanyavya Mana yacu. Suko Mana turabakomeye imbere yawe, ariko kubwo kwizera ijambo ryawe turakira. Haleluya. Mwami Yesu Kristo, bari mu gihugu benshi barakwizeye muri Bibiliya, kandi ibyo bagendekeye ko abigisha ba Petero barize ijambo ryawe, bari babuze amafi mw'ijoro, ariko ku murango birashoboka kubwo kwizera ijambo ryawe. Nema Imana kwirize muri cyo gitondo mamora n'isi, udushoboze kwizera ijambo ryawe Imana. Ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe si ubushobozi budasanzwe. Ndakwinze Imana winjiye mu mutima w'umuntu wese umunsi yatakaje ukwizera kubwibaza ariko aracamo. Mana mwongeze ukwizera, kuko abigisha bavuze bati Yesu tongeze ukwizera, none tutaje imbere yawe. Mana utongeze ukwizera Papa. Nturabiga bitano byacu, nturabinyegege zacu. Mana tubanya negege, ariko uraba Mana ubwiza bwawe, uraba urukundo rwawe, uraba ukwihangana kwawe. Utubwirize Mana ya Burahamu. Ndagushimira kuri Imana tugira neza, kandi shimwe n'icyo ari byawe, kandi byose Mana bigende mu bwami bwawe. Imizina ya Yesu Kristo n'umucunguzi tubyizeye. Amen. Murakoze. Kubwo kwizera duhimbara Imana, kandi kubwo kwizera turakira amasezerano Imana yadusezeraniye. Aho ni kubwo kwizera, kandi kubwo kwizera turanesha ibigeragezo byose. Ushobora kubinesha kubwo kwizera. Nibyo tugiye kwiga, kandi kubwo kwizera igitangaza kirakoreka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza, kandi Imana ikongereze kwizera. Nawe ubwo wo kwizera ubushobozi bw'Imana aho uri hose, aho ugenda uca, umenye ko ari Imana ishoboye byose, atakintu na kimwe kinanira. Ubone kuyizera, wongere uyizigire, niyo ishoboye byose. Izina ry'Imana yacu ribandanye gushigwa hejuru. Mugire ibihe byiza. Amen. Murakoze. Imana bazigame. Amen.